je sinyiririra inkomezi kuko inkomezi narazihawe kuko witezora wese yamayibura mu nkomezi twa ubuzima bw'umuntu bumatanye n'icyo yacitse. We are not a generation of fear. We are a generation of fire. Say fire. Say fire. Say your neighbor. We are a generation of fire. Yes, bakunzi ba Ndaho TV turabahaye mwaramuze cyangwa miriwe bivanye n'umwe wese aherereye nkuko bisanzwe kuri miriko muri kumwe na Andy the MC umwe mu ninja zitibagira gukugushima Imana cyangwa guhimbaza Imana. Dutangura dukenguruka Imana kuko ariyo yadushikanye no munsi kandi ariyo idutegurira ibikorwa byacu. No munsi tukaba twagenda umwe mu bakozi b'Imana kumbure mu rurimi rumwe nkuko dusanzwe tubibona mu busana mu bugiye boneka mu maso y'abantu benshi. Hari benshi badutumye ati mbega ujya mukozi w'Imana turashaka kumenya ni umukozi w'Imana by'ukuri ivyo avuga biva mu kanwa kiwe canke byoba ari ibintu bitegurwa nk'ibikino. Uno munsi twamurondeye ugiye ushobore kubaha amakuru aryoshe cyane kuri we. Ndakuramukije. Ego Umeze neza cyane gose. Uno munsi turi kumwe nande neza na neza? Uno munsi muri kumwe n'umwana w'Imana muri kino kibanza. Uwo mwana w'Imana yego turazi kuri umwana w'Imana mbega mu mazina neza na neza yitwa gute? Nitwa Joshua Irakoze. Joshua Irakoze. Tumaze iminsi tubona udusanamu tuyibonekeza kuma rezo social atandukanye ariko abakunzi ba Ndaho TV barashaka kumenya mbega ujya mwana ko akiri mutoya bijya butumwa atanga niwe yoba butanga by'ukuri cyangwa n'ibintu by'ibikino sinzi kumbure nuwahe muco yo utanga nka wewe nka Joshua? Je icyo notanga bijya si ibintu bampangira cyangwa si ibintu by'agakino ni ikintu namenye yuko ari cyo natumwe kuri nosi. Burya icyo kintu mba niko ndavuga iryo jambo sije mba niko ndarivuga ni Imana muri byo aba ariko aravuga mu majambo yose sagakino si ikindi kintu kanaka ariko ni Imana ibikenewe ko igaragaza kuri nosi. Joshua kumbure hari aba turi kumwe kuri uno mwanya bashaka kumenya neza na neza kuri umuvuga butumwa kuri umwana w'Imana ko ushikiriza ivyo Imana yagutumye gukora. Dufate udutangira ubutumwa kuko dukurikiranwa n'abantu benshi. Dutangira ubutumwa ku bantu badukurikirana bashobore kumva neza ko hari ubutumwa ushobora kubeshikanako biciye muri rya jambo ry'Imana. Je nariko ndaganira ku ijambo une génération qui chante des choses. Burya agakangira ndakavuge. Umuvyeyi nakora kugira ngo umwana mushikire ariko umuvyeyi akora kugira ngo sewe umwana wiwe azorenga ivyo sewe ashikiriye. Bisigura yuko ubuzima Kristo aje gukora kuri nosi si kugira ngo tubushikire icyatumwe Kristo aza kuri nosi ni kugira ngo turenge ibikorwa akoze bimatanye n'ukwizera k'umuntu. Ego vraiment. Joshua usanzwe usengera hehe neza na neza? Je nsengera kuri Holy Center. Kuri Holy Center mu Ngagara nimba nihenze? Mu Ngagara. Joshua byoba bimaze uriyumva neza ko ushobora gusengera umuntu agakira ingwara yoba agwara? Iyo niyo nkuru yanjye icyo nicyo namagariwe kuri nosi. Gukiza ingwara gukiza abantu si ibintu binini. Gukiza abantu ni ukwizera k'umuntu ko kungana. Sigura ko ofisi ukwizera ku buryo ushobora gusengera umuntu agakira? Ego vraiment icyo ndafise ukwemeza n'Imana muri jewe. Birashitse turashaka kwanza kumenya mbega woba watanguye wakijijwe ryari neza na neza kugira ushobore kwitwa umwana w'Imana kandi umuvuga butumwa akomeye cyane ukiri umwana muto wabitanguye ryari? Jewe sinyifatira ku myaka cyangwa sinyifatira ku gihe icyo nzi namenye icyo namagariwe. Igihe Kristo amaze kumenya Kristo ntiyavutse ngo yarakijijwe. Kristo yavutse wenyene azi n'icyo yamagariwe kuri nosi. Ubuzima bw'umuntu bumatanye n'icyo yamagariwe kuri nosi. Kwakira umwami Yesu Kristo nibiropanda ibihe. Kwakira umwami Yesu Kristo biropanda bimatanye n'icyo umuntu yamenye icyo acitse kuri nosi. Hari abakunze kumwe ukwita pastor mbega iryo zina wo ryakira gute nka wewe nk'umukozi w'Imana? Uko negyakira uko bamamagara kose nimba ndi umukozi w'Imana ariko Jesse ndi umukozi w'Imana je ndi umwana w'Imana kuko umukozi namenya ivyashebuja byose ariko umwana w'Imana icyo sashobora gukora
umwana arakimenya. Joshua nayahe majambo abiri canke atatu uno mwanya wumva ko inkomezi z'Imana zigutuma kubwira abakunzi bandaho TV cyangwa umuntu wese akaragukurikirana kumbure nkuko usanzwe ubikora neza mu biciye mu jambo ry'Imana? Ijambo ry'Imana ravuga ngo ariko abiteze Uhoraho bazokoma bibura mu nkomezi. Burya je sinitega ngo inkomezi ziri muri cyo. Nakuntu umuntu ushaka kumushirira kumeza ngo zimunanire kurya nurinda kumubwira. Bisigura ngo je sinyiririra inkomezi kuko inkomezi narazihawe kuko witeze Uhoraho wese ayamayibura mu nkomezi. Ubuzima bw'umuntu bumatanye n'icyo yacitse. Muno mwanya icyo novuga umuntu wese akora ibimatanye n'ivyo abona ku muvyeyi wiwe. Bisigura ngo uko umuntu ameze bimatanye n'umuvyeyi wiwe ko amureze. Burya ubuzima bw'umuntu bumatanye no kumenya icyo Kristo akoze kuri inosi. Ego vraiment ako niko. Joshua kumbura arabumva ijwi ukuntu uri kuravuga umengo ni ijwi urondera hari ukuntu uzana ijwi rikomeye cyane mbega si ibintu woba n'iryo cyo ryawe cyangwa n'utuntu woba wigira nyane? Oya sutuntu nigira. My God. Burya ukonsa nibimatanye n'umuvyeyi wanje. Ukonsa bimatanye n'Imana ashize muri je. Burya rino jundi ko ndavuga sijwi giwanje. Bimatanye n'icyo Kristo ashize muri je. Burya uko ndiko ndavuga je ndizera ko n'Imana iri kuravuga. Ijwi ryose sora ndizera yuko n'Imana ibiri kurasora. Joshua abakozi b'Imana barakunda kuba bazi utuntu tuturirimbo mbega akaririmbo ubona wose wo turirimbira abakunzi bandaho cyangwa umuntu wese ariko gukurikirana kuri no mwanya? Akaririmbo je no muririmbira umuririmbyi aririmbye neza ngo songa mbele. Burya je sindirimba kandi karirimbo ndizera ko ubuzima bwanje nibwo gutera imbere. Umuririmbyi araka wewe songa mbele tu yu karibu kufiki hadi yako. Ako karirimbo vraiment ndagakunda cyane gose ko uyo muririmbyi ariko arakaririmba yarazi uko nyene ubuzima bw'umwana w'Imana ari gutera imbere. Burya umuntu adatera imbere naragira ubuzima bw'Imana muri we. Ijambo ry'Imana aravuga ngo tuva mu bwiza tujya mu bundi. Burya umuntu atava mu bwiza ajya mu bundi yo naracika umwana w'Imana. Ego vraiment. Joshua ntushobora guhagarara n'umukozi w'Imana cyangwa wicare n'umukozi w'Imana murangiza atagusenge dushire mu maboko y'Imana ndetse n'abakora dukurikirana kuri no mwanya? Thank you Father, thank you Spirit, ndagushimira. Membrasa tala baba shetere bose. Bino bikoresho muri no mwanya biriko birakora birasizwe mu izina rya Yesu Kristo. Uno muntu ariko aradukurikirana wese arayizagiwe mu izina rya Yesu Kristo. Mu karere kose turafata amahanga mu bitwereke byose turafata amahanga mu izina rya Yesu Kristo. Membrasa katala basetere bose. Riamande close le bossa talabaya. Mande close la bossa talabaya. Ndizera yuko ndizera ko idasanzwe birakoreka umuntu wese yumvirije kano ka video karamwubaka mu bidasanzwe. Ndizera yuko ubuzima bwacu nibwo gufata amahanga ibiri twereke nivyo gufata amahanga. Inyishu yacu turi inyishu y'abantu kuri inosi nkuko Mose yabaye inyishu mu Bisirayeli niko natwebwe turi inyishu mu mahanga mu izina rya Yesu Kristo twaje kuvyaza umusaruro muri inosi. Amen. Akajambo kanyuma kumbure twashaka kutubwira umurongo umwe wo buzi muri Bibiliya ukuye mu mutwe kandi ukunda cyane? Kabaye so ari jambo nkunda muri Imigani 18:20 jusqu'à 21 haravuga ngo inda y'umuntu ihazwa n'ibiva mu kanwa kiwe kandi azohaga ukugura ko mu minwa yiwe. 21 haravuga ngo urufu n'ubugingo biri mu bubasha bw'ururimi kandi abarukunda bazoga ivyo guhamye. Amen. Joshua tugushimire cyane ko iyi ni Ndaho TV ni imwe mu ma TV iriko ikora neza idakorera mu vyisi gusa ahubwo yibuka no gukurikira ubutumwa bw'Imana kugira dushobore kubushikana kure. Akajambo kanyuma kamwe ku bakunzi ba Ndaho TV n'ababosi n'abarongozi ba Ndaho TV natwege dukorera Ndaho TV? Akajambo ka mbere ndizera nimba mwamaga umukozi w'Imana nkaje ino TV igiye kuduga cyane gose kandi
bidashitse noba nasenga Imana ndizera yuko nimba abantu bose baza gukurikirana irino jambo bimatanye n'ibikoresho byanyu reka Imana itanguri baduze mu izina rya Yesu Kristo ndizera yuko ibidasanzwe birabakorera amen ndabashimiye cyane gose mwarezagiwe. Uyu ni umwe mu bakozi b'Imana pasteur wo kuri Shalom National Family niwe asanzwe arongoye ishengero ni umukozi w'Imana arirongoye iryo shengero akaba ari yagishika Nashaka kuvugana n'umuntu kuri uno mugoroba. Nahitaji kuongea na mtu jioni ya leo. Hapo nashaka ko tuvugana kuri uno mugoroba. Kuna mtu anahitaji tukaongee. Uno munsi ni healing and miracle concert. Leo ni uponyaji na miracles concert. Kandi turabizi neza yuko iki ari kibanza cha miracle. Na tunajua hapa ni mahali pa miujiza. Turazi yuko ari place winji udataha uko winji. Tunajua ni mahali ukiingia huwezi kutoka ulizoingia. Oh yeah. The devil is a liar. Shetani ni mubezi. Abantu batatu atuno munsi harakira umuntu. Mwambie leo kuna mtu atapona. Wazi abarundi ibintu bishushe. Warundi mambo yakiwa motomoto. Bakunda kuvuga ngo harapfa umuntu. Wanasema mtu atakufa. Ariko mu bwami ntawupfa. Lakini mu bwami harakira umuntu. Bali mfalme lakini mtu atapona. Jesus. That's my boss. Uyo ni we boss one. Karibahus. Kete kosiva kande kusi kate. Oh my God. Come on, Papa. Come on, Papa. Can I do the best I can? Eat, my father. I was born to preach. I was born to heal the sick. I was born to prophesy. I was born to elevate. We are not a generation of fear. We are a generation of fire. Say fire. Say fire. Say your neighbor. We are a generation of fire. Nobody worship. You cannot be worshiper. You are fire. Nobody preaching. You are preaching. Fire. Nobody give up a chima. Tunahitaji kuona moto. Elia alikuwa mtu kama sisi. Lakini aliamuru mvua. Ikamaliza miaka 3 na miezi 6. Elia alikuwa mtu kama sisi. Aliweza kushusha moto. Mimi hiyo andiko sikubali. Elia alikuwa ni mtu. Lakini mimi si mtu. Mimi ni mtoto wa Mungu. Kama mtu aliweza kushusha moto. Mtoto wa Mungu vipi? Wewe ushushi moto. Bali moto uko ndani yako. Wewe ushushi moto. Wewe ni moto. Umuntu yitwa Elia. Mtu ambaye anaitwa Elia. Kuko ico canditswe. Hiyo andiko Bariko bagikompara. walikuwa wanakompea Ihanga rya Israeli. na taifa la Israeli. Kandi vyariko bivuga umuyuda. Na ili ni Muyuda alikuwa anaongea. Uriko avuga. Anayeongea sasa Ntabwo ari umuyuda. sio Muyunani. Ntabwo ari umugiriki. Sio Mugiriki. Umwana Ni w'Imana. mtoto wa Mungu. Nimba umuntu yitwa Elia. Mtu ambaye anaitwa Elia Yashobora gutibura umuntu. aliweza
kushusha moto. Hii generation ya moto. Vitu kama vitu kama concert kama vitu miujiza Mungu. Haleluya. Vitu kama hivi vinanipeleka kwenye agano la kale. Wakati watoto wa Asafu waliweza kuabudu mpaka masauti yao akabadilika sauti moja kwa ajili ya utukufu wa Mungu. Wakajaa kanisa na hata makuhani hawakuweza kustahili nafasi zao. Tunahitaji waabudu wa kweli, wanaweza kuabudu mpaka mji ukatetemeka. Sikiliza, watoto wa Asafu walikuwa ni watu wa Mungu, lakini sisi ni watoto wa Mungu. Sasa sisi tunaachilia utukufu, tunaponya mioyo, tunaponya magonjwa, tunabadilisha historia za watu. Natangaza, naongeza kutangaza, natangaza kilichokosesha amani ukitafute ukikose kwa jina la Yesu. Karama yoyote, utendaji wowote Mungu aliyoweka ndani yako, na achilia ndani moto, ianze kufanya kazi ndani ya moto. Shalom on fire. Shalom on moto. Shalom on moto. Shalom on fire. Shalom on moto. Fire. Katora mesha. Dekatosha buremando. Dekatosha makandego. Vakata. Ayaba baba. Kashoba rekatosha. Kwa kuwa tunahitaji wahalisi wa moto ndani ya moto, kwenye agano la kale, agano jipya. Kwa hiyo kitu ambacho tunahitaji kutazamia kwa watu ambao waliabudu wakafanyika miujiza. Hao watu walikuwa si na waimbaji, walikuwa ni mitume na hasira, wakiwa gerezani wakakabudu, hata kandolo katika hii siku ya hiyo. Sio mitume, kuna waimbaji ambao upako. Naona hiyo makamba na katika, naona minyorori na katika. Amina. Angalia ya karibu yako, mwambia worship in power, in glory. Mungu liwe, Mungu shabazi. Sema fire. Kilichonileta leo, leo nina mikutano kama mitatu. Nilitoka nikaenda mengine, mpaka nikaenda mengine nikarudi. Nilicholeta sio hadithi za kisema. Paulo alisema sikuja kwenu naleta maneno matupu ili niweze kuwakubalisha, bali nilikuja kwenu maneno yangu aliyeka ndani roho na uweza. Naomba uweza Mungu uepakti neema hiyo ndani yako, grace hiyo ndani yako. Utakaposimama watu wasione wewe, waone kilichofanyika ndani ya Mungu. Utakaposifu sasa, watu wasione worship, waone kile Mungu alichokifanya, waone moto ukiwaka, waone moto ukiwaka. Hakatosha kita reketusa bakande kusha. Oh my God. On fire.
Vuga umuriro.